Shalom bakunzi ikiganiro kanguka uno musi ku munsi wa kane mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Ndabaramukije mwese bakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa kane turakomeza ya nyigisho yo guhindura ivyiyumviro ariyo changement de mentalité. Ndashima Imana ku bantu bashinga intahe yuko bimaze kubahindura ingene babona ibintu. Benshi baratubwira yuko ubuzima ntibakibona nkuko babona ubwa mbere. Nivyo turavuga byinshi, turavuga ivy'impuhemu, turavuga ivya mpwemu yera, turavuga ivy'amasengesho, ariko turakwiye kuvuga n'ingene dukwiye guhindura ivyiyumviro, kuko utarahindura ivyiyumviro wisunze ijambo Imana uzogwa mu mutego wa Satani. Satani arakora gose ku vyiyumviro by'abana b'abantu, kubera kenshi usanga dukurikira kamere y'umubiri, umubiri wo gusaba ibintu. Abantu muri rusangi, abantu usanga muri kamere yabo bikunda. Ukwikunda rero ni ibintu umuntu avukana, ni mu mubiri. Umuntu yama yikunda araba inyungu ziwe, ariko rero dushaka guhindura ivyiyumviro tugira aho tutaraba inyungu zacu gusa, ariko turaba n'inyungu z'abandi. Ku munsi wa kane uheze imaze indwi zibiri ngoma ngaruka ku kibazo kimwe gusa, mvuga nti mbega mu mugisha Imana imaze kuguha, nukuvuga haba umushahara uhembwa ku kwezi canke inyungu uronka mu rudandazwa rwawe, hoba hariho umuntu umwe, sinavuze babiri, sinavuze batatu, ndavuga nti hoba hariho umuntu umwe yoba ashima Imana kubera ico Imana yaguhaye, kubera umugisha Imana yaguhaye. Iyo mvuze umuntu umwe rero siko navuga umugore wawe, siko navuga umugabo wawe, siko navuga umwana wawe, siko navuga muvyara wawe, ndiko navuga umuntu ushigikira kubera icubahiro c'Imana. Naco mupfana ni imfuvyi utazi, ni umupfakazi utazi, ni umukene utazi, ariko bigize kugira uheshe Imana icubahiro. Uwo muntu yoba hari atahari, nubwo yuko ino nyigisho ikuraba. Umuntu wese ata muntu afise ashigikira. Sivuze umuntu wigeze gufasha, simvuga abana ba Saidi yamwe barabara bagusaba ukamuha amafaranga ataco yarakumariye. Mvuga umuntu wavuga uti ndashaka kugushigikira. Nimba ari umupfakazi uvuga uti ndashaka kurihira inzu, ndashaka kurira minevare y'umwana, ndashaka kukuha kabiri kundwi, ndaguha ico ushobora gufungura ku kintu Imana yaguhaye. Ivyo rero ntibiraba abakire canke abatunzi, biraba umuntu wese. Ku rugezo rwawe hama hariho umuntu ushobora gufasha ari munsi yawe, nubwo uri umuntu weza ko uri umuntu muto, ariko haba hariho umuntu muto gusumba ushobora kugira ico umukorera. Ijambo rero duhagarara kono munsi ni Petero wa mbere igice ca 4 umurongo wa 10, 1 Pierre 4 verset 10. Havuga yuko ngo nk'abantu bakwiye gutanga ubuntu bwinshi, comme de bons dispensateurs de diverses grâces. Ubuntu bwinshi canke ingabire nyinshi, ikintu ufise cose Imana gushaka kuba dispensateur. Dispensateur novuga umuntu atanga. Abakristo benshi no musi bacitse aba conservateur. Conservateur mvuga y'umuntu agumana ivyo gusa adasangira n'abandi, ariko dukwiye kuba aba dispensateur, mvuga abantu batanga, ngo umwe wese atange ingabire yiwe kubw'uwundi, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ingabire waronse, impano waronse, uyihezagize abandi. Rero ikintu cyose ufise, hasi kunavuga amafaranga gusa, tukunavuga ingabire ufise, gihagarara ufise, position ufise, ahantu ushobora kuba uri kurakora muri kano kanya, ufise influence ivuga yuko hari ibintu ushobora guhindura wewe kubera igiti canke position canke akazi ufise. Aho rero urashobora gusanga hariho situation, ikintu kibaye ushobora gukora gihesha Imana icubahiro. Mwibuke Esther yari umugore w'umwami, hanyuma biciye kuri position arimwo, intebe yari yicayemwo nk'umwamikazi, vyatumye ashobora gutabara ubwoko bw'Imana. Nawe waho ukora hari ikintu ushobora gukora, hariho situation Imana ishobora kugushira imbere yawe, ugasanga hari ikintu ukoze kubw'icubahiro c'Imana. Rero aha ndiko nagaruka gose kuba umugisha kugabandi. Nico kintu nifuza, nico tuba ndabifataho umwanya, ndabivuga no ku munsi wa kane. Ndashaka ko umuntu wese ko arankurikira, amaze imisi ankurikira, yumve yuko ico Imana yaguhezagije cose, cyaba igifadika mu buryo bw'amafaranga, cyaba position urimwo, akazi ufise, ahuri, nimba uri umuganga, nimba uri umusirikare, icuri cose wahamagariwe kuba umugisha. Hari abantu Imana yateguye ko ubera umugisha. Nimba ata muntu n'umwe uhezagira, ata n'umwe ashima Imana kubwawe, ikosa si uwo muntu, ikosa ni wewe utakoze ico ukwiye gukora. Kandi uzorabe neza, benshi kumure Imana bacisha imbere yawe ntubibone. Hari abantu Imana icisha imbere yawe, bakaca imbere yawe, bagaca mu buzima bwawe, mugahura muri ubu buryo canke buriya utazine mwahuye, cyangwa ugasanga hama hariho circonstance canke ikintu Imana igira kugira ugire ico ukoze, ariko nimba utagikora, ikibazo siko ataho kazi yabonetse, ikibazo ni wewe udashaka kubibona, kuko uguma wiraba. Iyo uguma wiraba wewe gusa, ni Imana izanye umuntu ngo umubere umugisha, ntavyo
ntavyo ubona kubera attention yose ubwenge bwose wawushize kuri wewe. Iki rero ni ikintu gikomeye gose shaka ko muhemu Imana dushoboze guhinduka, wama wiyumvira uti mbega ninde nobera umugisha. Kandi ivyo si ukuvuga ngo bwira umuntu ufasha gusa, hariho n'igikorwa c'Imana ushobora kugira ico ukoze. Urashobora kuvuga uti mbega hano sengera ni igiki nokora muri uyu mubiri wa Kristo, muri ino shengero canke muri ino torero, ni igiki nokora kugira Imana ihabwe icubahiro. Ninde muntu nohezagira kugira Imana ihabwe icubahiro? Ninde mukozi w'Imana nohezagira kugira Imana ihabwe icubahiro? Ninde mupfakazi nofasha kugira Imana ihabwe icubahiro? Nzokomeza kubivuga ku munsi wa kane. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, ndakomeza inyigisho nise ugucuruza ubuhanuzi n'ibitangaza. Twatangiye ku munsi wa mbere, ejo rero nako ndababwira inkuru ya Simoni umunyamareba canke magicien, ingene wewe yaratunzwe na maji. Ivyo banyamareba yari maji yabimutunze, hanyuma akaronka amafaranga. Abonye rero Petero na Yohana barambika ibiganiro ku bantu bakuzura mpwemu yera, akabaza ubushobozi bwa mpwemu yera ngene yabitangaza, abona ati aha rero ndashobora kuhatungira, kuko yari akiri muri iyo mentalite, yakiri muri ivyo vyumviro. Niho rero Petero yaca mukarira. Niho narangije ejo ndababwira ngene Petero yamukariye, amubwira ati uragapfana n'ayo mafaranga yawe. Ariko ikintu gikomeye yamubwiye ku murongo wa 21 ngasome muri y'ikirundi ibyakoze n'umwa 8:21 acte 8 verset 21, yavuze ngo nta nakagabane kavyo ufise, kuko umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Ngo umutima wawe ntutunganye imbere y'Imana. Ivyo yamubwiye kubera iki? Yamubwiye kuko murongo wa 20 verset 20 yaje kumubwira ngo kukugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera canke amafaranga. Rero yereko aramukosora, Petero yakora amukosora anashavuye canke arakaye, kuko yabwiye ati umutima wawe numeze neza, ton cœur n'est pas droit, umutima wawe ntuhagaze neza imbere y'Imana. Bisigura iki rero? Ibi niko nababwira n'ibintu bikomeye. Bisigura ko umuntu wese ashaka gucuruza ingabire, ashaka gukoresha ingabire kugira atunge aronka amafaranga, umutima wiwe ntuhagaze neza imbere y'Imana. Son cœur n'est pas droit devant Dieu, kuko Imana yaguhaye iyo ngabire ku buntu, yaguhaye iyo mpano ku buntu, ukwiye kuyitanga ku buntu. Abantu barashobora kuguhezagira kubera wabahezagiye nawe. Iyo exchange, iyo relation irahaba, iremewe n'ijambo ry'Imana. Tuzobibona, nzobibereka mu ijambo ry'Imana yuko uyu muntu aguhezagiye, nawe urasabwa kumuhezagira, ariko si itegeko. Uwe ufise iyo ngabire canke impano, niyo umuntu atoguhezagira, niyo umuntu atakimwe yo guha, agarutse uramuhezagira, uramusengera, uronse ubuhanuzi urabumuha, ushobora kuririmba uraririmba, nuko ataguha kuko uwayiguhaye ashaka gukorera abandi. Nivyo dushaka kumva muri ino nyigisho. Nje gituma Petero umurongo wa 22 verset 22 yaciye ambwira ati ni wihane, repens-toi de ta méchanceté. Hari ubugome muri wewe. Nuvuga yuko kwaka amafaranga abantu kugira ubasengere, kwaka amafaranga abantu kugira ubavugishwe ko, ijambo ry'Imana bifata nk'ubugome canke méchanceté. Ngusenge Imana kugira uhanigwe. Nuvuga yuko bane majambo, kwaka amafaranga kugira umuntu akore igitangaza canke gusengere ni icaha. Cyo Petero yavuze ati ni wihane. Nta kuntu ushobora kwihana atari icaha. Ariko nakora ngene Simoni yaciye asaba imbabazi ati ndagusavye ahubwo ivyo vyose wavuze ntibimbeko. Murongo wa 24 verset 24 nage nabwiye yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo nitwishushanye n'ivy'isi. Uno musi le monde turimo, isi turimo ni y'urudandazwa, ni ya commerce, ni ya business. Rero abakozi b'Imana batagavye baragwa muri uwo mutego. Ndabakarorero hari ahantu habiri nigeze gusaba mu masosiyete, mu makampani mu Rwanda no mu Burundi, nsaba yuko hoba ivyo bita ama bouquet canke bundles, kugira umuntu ashobora kuja kuri iyo bundle kugira ashobora kuronkanguka akayitereshaja ku mafaranga make. Hanyuma ndiko ndavugana n'abo bantu barambwira ati ukuntu bimeze gutya bitwara amafaranga aya naye. Ati rero nge tukora n'abandi bakozi Imana twabonye bakora, bambwira mu bindi bihugu, bambwira ibihugu vyo muri Afrika, bambara yuko babikora, bati turagabura inyungu. Vuga yuko abantu baguze iyo bundle canke iyo bouquet, hari amafaranga amwe societe twebwe dutwara, hama nawewe kanguka itwara ayo mafaranga. Je ndababwira nti nta mafaranga twe dushaka gutwara, dushaka yuko ahubwo yavyashoboka abantu bayitereshaje kwa gusa ku buntu ata amafaranga batanze. Barambwira ati ntibishoboka ko biba ku buntu, kuko natwe baranyereka ibikoresho bakora n'amafaranga bakoresha, dutegerezwa guca amafaranga. Twebwe ni societe yo kudandaza canke yo gucuruza, kandi birumvikana societe ya business, akazi kayo ni business, no kudandaza no gucuruza. Rero nshobora kumubwira ngo bigire ku buntu kandi nawe nyene yaje gukora igikorwa cyo gucuruza. Wewe birumvikana kandi nta caha kirimo, ariko jewe bashaka nanje ngo ndonke inyungu, tugabura inyungu. Cenda basaba ni inyungu yanje yakanguka
amafaranga yikuremwo, hanyuma bice bituma bazokwishurire make, kuko uruhande rwanje nta na kimwe nshaka ko ndonka. Niko vyace bigenda, iyo application uguze iyo bundle canke iyo bouquet amafaranga caba make, ariko mu kugira bankonvenke bambwira ati turaza umukozi w'Imana naka yabigize, babowe barabikoze, Afrika y'Epfo barabikora, ati nibura hari ababikora. Ndabwira ati nubwo babikora jewe ijambo ry'Imana ntibinyemerera kubikora, kuko twahawe ku buntu, dutanga ku buntu. Ni nk'uko novuga ni muri application gira utereshaje, hari ama application gira utereshaje application uteza kwishura utanga amafaranga. Rero ndashobora kuvuga ati rero gira utereshaje application ya Kanguka uteza gutanga amafaranga ya naye, cyangwa gira wumviriza inyigisho yanje iyi niyi kugira utereshaje. Hari ama site menshi y'abakozi b'Imana y'amashengero nzi muri Amerika, gira utereshaje inyigisho uteza gutanga amafaranga kugira uyironke, utayatanze ntuyironka. Ivyo ndababwira n'ukuri, ni benshi kandi babikora, ariko nubwo bari benshi ijambo ry'Imana nirihinduka. Ibi rero nivyo shaka dutahure, mbega ijambo ry'Imana rivuga iki? Guhezagira ko Imana si bibi, nzobivugana bibereke ko ari vyiza, ahubwo bisabwa kubikora, ariko ntikiba igisabwa kugira uronke ubutumwa bwiza. Ndiho bahezagire, ejo nzokomeza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.